twateguriwe n'uruganda rwa radiyo haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Don Dodwemba z'umutima niwe agira yabashikirize avadikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Gutuma ko umushikiranganje amaze igihe gito cane mu mabanga ngo asigura ibibazo vyo muri ubwo bushikiranganje ngo niterabwoba bamwe mu banyagihugu nibo babishikirije inyuma yaho bumviye umushikiranganje amaze iminsi 5 mu mabanga yatumwe ko mu nama nshingamateka. Abanyagihugu babandanya kugandagurwa muri aya makuru muraza kumva bimwe mu biri mu cegeranyo c'ishirahamwe SOS Docteur Burundi. Bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko bikwiye ko abarundi bahaguruka bonyene bagahagarika ubwo bwicanyi. Mu mpera murakurikirana ikiganiro Ineza y'Imana. Ndongeye kubaramutsa. Gutuma ko umushikiranganje amaze iminsi 5 mu mabanga ngo asigure ibibazo bimwe biri mu bushikiranganje arongoye ni nko kumutera ubwoba ntaco bimaze. Abanyagihugu bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 4 Rusama 2026 yatumiye umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muganga Fidele Nkezabahizi ngo yishure ibibazo. Ni mu gihe hari haramutse hashigwa habona icegeranyo cakozwe na Cour des comptes ku bitaro vyitirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore hamwe n'ibitaro vyo mu Cankuzo. Ku ruhande rw'ibitaro vyo mu Cankuzo abashinga amateka baratewe impungenge nuko ibintu vyifashe kuri ivyo bitaro. Icegeranyo cakozwe cerekana ko ivyo bitaro bitagira amategeko abigenga, eka no mu gisata kijejwe ivyo gushingura no kumenyesha amakuru ibi bitaro ntibigira ubushinguzi. Nayo ibijanye no gushikana ibijanye n'uburyo muri Cour des comptes ibi bitaro biheruka gukora ico gikorwa mu mwaka wa 2004. Ibijanye no kwinjiza abakozi ntivyubahirizwa, hano abenshi bakora badafise amasezerano y'akazi. Ibi bitaro vyo mu Cankuzo nta n'impapuro ziranga inyubakwa zayo bafise, titre de propriété des bâtiments mu kinyamazuru. Vyongeye ibitaro vyo mu Cankuzo mu bijanye no gutunganya ububiko aribwo stoke nta mugwi uhari ujejwe kubitunganya. Icibonekeza kandi nuko atavyumba vyo gushiramwo abakozwe bafise, eka mbere ngo n'ivyumba bindi ntibishemeye namba. No ku bitaro vyitirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore ibintu ntivyera ngode. Ikibazo c'isuku rike naco kirahavugwa na cane ibirundo vy'imyavu bihibonekeza. Abashinga amateka baribaza uko vy'ukuri abantu boba bavugwa mu gihe ibitaro biba vyifashe uko. Basavye umushikiranganje Fidele Nkezabahizi kurabira hagufi utwo tunenge twose twibonekeza muri ivyo bitaro. Bamwe mu banyagihugu ati uko si ugutuma ko umushikiranganje amaze iminsi 5 ngo asigura ibibazo, ahubwo ngo ni ukumutumako kugira bamumenyeshe uko ibintu vyifashe. Mu gihe inama nshingamateka ishaka gusuzuma neza ibikorwa by'abashikiranganje ngo nukubaha umwanya wo kubanza gukora. Nayo ivyo inama nshingamateka yakoze ku mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ngo ni iterabwoba ngo ntirikiza yamara ririca n'ivyo kiza. Ubutegetsi bukoresha iterabwoba ngo ntabwo bushobora guteza imbere igihugu ngo nubwo gusubiriza. Abanyagihugu barabandanya kugandagurwa. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu SOS Docteur Burundi mu cegeranyo caryo c'indwi caraye gisohotse
kuri uyu wa gatatu Rusama 2026 cerekana ko abantu 5 bagandaguwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi mu ntara za Burunga na Butanyerera. Iryo shirahamwe risaba ko hugururwa amatohoza kuri ayo madosiye y'abagandaguwe, ababagandaguye bashobore guhanwa hakurikijwe amategeko. Bamwe mu banyagihugu baguma bumva ibijanye n'igandagurwa ry'abanyagihugu bikozwe n'inzego z'umutekano, bavuga ko bibabaje kumva ayo marorerwa aguma akogwa ku ntwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD hakabura icamira. Nabo basaba abarundi bose gufatana mu nda baheze bahagarike ubwicanyi buriko bukogwa mu gihugu mu gusubiriza intwaro ya CNDD-FDD biboneka ko idashaka kubuhagarika. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Kuwa 27 ndamukizi 2026 inyuma y'umutaga umusirikare Albert Hatungimana afite ipete rya caporal, inimero y'akazi bita matricule mu kinyamazuru akaba ari hele 1968 akarongo kamanuka 56182 yapfiriye mu bitaro vya Makamba biturutse ku gusinzikarizwa ubuzima yakorewe mu ikambi y'amabanda na bagenzi we kuwa 23 ndamukizi 2026 ku itegeko ry'icegera ca komanda atwara iyo kambi Major Gilbert Manirakiza batazira kibogoye afise inemero imuranga y'akazi CC 193. Abasirikare bategetswe gukubita mugenzi wabo Caporal Hatungimana baramukubise gushika naho atakaza ubwenge yongera aravirirana cyane. Nkuko vyandikwa na SOS Sortir Burundi abiboneye ivyabaye kuwa 22 ndamukizi 2026 Caporal Hatungimana yagiye ku gasantere ka Makamba kuba araruhutse. Amaze gusoma inzoga zamushitse yinjiye mu kazu k'idandarizo atangura guharira n'abanyagihugu bakamwagiriza ko yabasunaguye. Abakiriya bari bahari babonye ibiriko birahabera baca bagenda batarishe amacupa 4 y'umutobe bita ji hamwe n'ibiro by'ababa 3 by'umuceri vyamenetse. Abapolisi barahashitse bahagarika Caporal Hatungimana baramurarira kugira asubire atekane. Bukeye bwaho Caporal Hatungimana arishura ya mitobe abakiriya bagiye batarishe kuri botike hamwe na wa muceri wamenetse, abona kure kugwa asubira mu ikambi yakoreramwo y'amabanda aho yaciye afungirwa mu gashoko mu ikambi nk'uko bisanzwe bigenda ku basirikare bataye umurongo. Mu gihe yarafunzwe niho icegera ca komanda atwara ikambi Major Gilbert Manirakiza yatanga itegeko ku bandi basirikare ryo gukubita Caporal Hatungimana bakamunoza. Amaze gukubitwa cyane amagara yiwe yagumye asinzikara, Caporal Hatungimana acabanza kuvurirwa mu ikambi kwa 24 ndamukizi 2026 mu nyuma yungururizwa mu bitaro vya Makamba aho yahavuye acikanira naho abaganga bari bagerageje kumwitwararika. Ishirahamwe SOS Sortir Burundi risaba ko hugururwa amatohoza vuba bwango kandi ataho yegamiye kugira abasirikare bose bagirizwa kugira uruhara muri urwo rupfu rwa Caporal Albert Hatungimana, cyane cyane watanze itegeko ryo kumusinzikariza ubuzima bahanwe hakurikijwe amategeko. Kuwa 29 ndamukizi 2026 inyuma y'umutaga hige cy'isaha 9 Franke umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi Imparamirundi yishe abagabo 4 bakekwa gukora urudandazwa rwa magendo w'ikawa. Amazina y'abagabo akaba ataramenyekana ku mutumba na zone Imparamirundi ya komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Abavyiboneye bakaba bavuga ko uwo mukuru w'igipolisi Imparamirundi hamwe nabo bari kumwe mu kukizura hagati y'isaha 9 na 10 z'ubuca babonye abantu bagera ku 10 barabikeka ko bajabukanye ikawa mu Rwanda. Mu gihe bamwe birutse barahunga, abapolisi barashoboye gufata abagabo 2 bo muri bo baca barabashorera gushika ku kirindiro kiri muri zone Imparamirundi. Mu gitondo bafatiye ku makuru bahawe n'abo bagabo bafashwe, umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi Imparamirundi atatangura uruhigi rw'abo bandi bagabo bari bihishije mu mwanya
mwanya wa mbere abagabo 3 barafashwe bajanwa ku kirindiro bamaze kunana kwinjira mu gasho bagerageza gutabaza abanyagihugu begereye ku kirindiro. Umukuru w'igipolisi Mparamirundi yaciye abarasa bose abantu bose barorera abagiriza ko bagire batoroke. Mu nyuma abapolisi baca barasa hejuru kugira bashwiragize abanyagihugu bari bashwa badukiye ahabereye iryo bara, baca barazibira akabarabara gaca hafi y'ikirindiro aho ugacamwo abona ibintu byose bibera muri ico kirindiro. Inyuma y'akanya gato abapolisi baciye bashika bazanye uwundi mugabo bashoboye gufatira aho yari yinyegeje. Ubwo nyene umukuru w'ikirindiro aca amurasira aho yarasiye abandi. Nk'uko bibandanya vyandikwa na SOS Torture Burundi, isoko ry'iryo shirahamwe rimenyesha ko abapolisi baciye bimba ikinogo rusangi aho nyene ku kirindiro, baca bihutira kugihambamwo abo bagabo bishwe kugira bazimanganye ibimenyetso by'ibyabaye. Naha SOS Torture Burundi risaba iyugururwa ry'amatohoza yihuta kugira hafatwe abapolisi bose bo ku kirindiro c'Imparamirundi bagize uruhara muri ubwo bwicanyi ndengerabutungane, hama bahanwe hisunzwe amategeko. Bamwe mu banyagihugu baguma bumva ibijanye n'igandagurwa ry'abanyagihugu bikozwe n'inzego z'umutekano bavuga ko bibabaje kumva ayo marorerwa aguma kogwa ku ntwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD hakabura icamira. Nabo basaba Barundi bose gufatana mu nda baheze bahagarike ubwicanyi buriko bukogwa mu gihugu mu gusubiriza intwaro ya CNDD-FDD biboneka ko idashaka kubuhagarika. Mu bijanye n'agateka kazina muntu nyene Igitega hatowe ikiziga c'umugabo yishwe hafi y'urugo rwiwe mu gatondo ko kuri ubu w'Imana igenekerezo rya 3 Rusama 2026 ku mutumba Rutegama muri komine n'intara ya Gitega. Ikiziga ca Deogracias Bigirimana w'imyaka 54 umudandaza w'amavoka niho catowe. Kubwa bamwiboneye uwo mugabo yatowe ikiziga hafi y'uruzitiro rw'ibiro vy'ikigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi ku metero 500 uvuye aho yahoraba. Ikiziga ciwe ngo cari gifise ibikomere vyinshi mu maso no ku maguru bikerekana ko yatewe mu buryo bukaze cane. Nk'uko ayo makuru nyene abivuga, Deogracias Bigirimana yoba yishwe hakoreshejwe igipanga. Ku mutumba Rutegama bavuga ko uko vyagenze ivy'igandagurwa ry'uwo mugabo bitaramenyekana neza, ariko ikiziga ngo gishobora kuba carazanywe gishigwa ngaho kugira biboneke ko yoba yagize isanganya ryo mw'ibarabara. Nta numwe mu bikekwa arahagarikwa. Uwishwe yaciye ahambwa kuri uyu w'Imana nyene igenekerezo rya 3 Rusama 2026 mu gahinda kenshi k'umuryango wiwe n'abanyagihugu baho. Bamwe mu banyagihugu basaba ubutungane gukora kugira abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bahanwe. Kuva umwaka wa 2026 utanguye hakaba hamaze gutogwa ibiziga bishika kuri 38 mu ntara ya Gitega. Naho kenshi abapfuye bamenyekanye, nta matohoza yigenga arakogwa kugira hamenyekane neza uko bapfuye canke abo babifisemwo uruhara. Abanyagihugu Igitega bakaba babandanya kuvuga ko igikenewe ari ukwikura ko intwaro ya CNDD-FDD idahagarika ubwicanyi mu gihugu. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Nkuko mubimenyereye ku misi yose ya mbere, uyu n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana. Kuri iri genekerezo rya 4 Rusama 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane c'9 umurongo wa 23 n'uwa 24 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitega. Baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'9 umurongo wa 23 n'umurongo wa 24. Turasoma mu izina rya Yesu. Uko ni ko hagize ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe canke umunyenkomezi
ngo yoye kwirata inkomezi ziwe, canke umutunzi yoye kwirata ubutunzi bwiwe, ariko uwirata niyirata ibi, kuyamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi, kuko ivyo ari vyo bimpimbara jewe uhoraho mbivuze. Amen. Imana yacu nishimwe kandi habwe icubahiro. Ni ijambo ry'Imana nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, turiko turasangira kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana ryiza cane dukebura, kuko igihe tugezemwo ni igihe abantu benshi basa nkaho bamaze kwibagira Imana, ariko nagira nkubwire ngo Imana yacu iracariho, Imana yacu ni inkomezi, Imana yacu iracakora, Imana yacu iri hejuru ya vyose n'inyacubahiro gusumba ibiriho byose. Niyo mpamvu Imana yitegereza abantu bari mw'isi, isanga benshi barayikuyeho umutima. Bamwe barize amashure menshi barayibagira, basigara bishimira amashure yabo. Abandi bafise ubutunzi bwinshi barayibagira, basigara bishimira ubutunzi bwabo. Abandi bafise ivyubahiro bitandukanye barayibagira, basigara bishimira ivyubahiro vyabo. Ariko nagira nkubwire ngo ivyo vyose vyohera, ariko icubahiro c'Imana nticigera gihera. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, iri jambo ry'Imana, Imana yaritumye Yeremiya kubwo kubabara, yitegereje abantu. Imana yitegereza isanga abantu barayivuyeko, isanga abantu bamaze kwishimira ivyabo bitagira umumaro. Umuntu wese agahagarara mu cubahiro ciwe, ariko kibagiwe yuko icubahiro arimwo ari Imana yakimushizemwo. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo humura, uko biri kose wagira icubahiro utakigira, menya yuko icatumye ubaho gushika uyu munsi n'ubuntu bw'Imana. Abantu benshi barakunda kwidoga, bitegereje imibereho y'abandi, bakidoga bakibaza ngo mbega je uyu munsi mbayeho gute? Uyu munsi Imana yaranyibagiye, uyu munsi sindiho nk'abandi, uyu munsi Imana umenga ntinzi. Ariko nagira nkubwire ngo Imana irakuzi, ititaye ku muryango uvukamwo, ititaye ukusa, ntiraba umuryango uvamwo, ntiraba ukureha, ntiraba ukusa, oya. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana riza kuturemesha. Uravyuka bikemera, ukaryama bikemera, ugasinzira ukikangura bikemera. Nuko Imana ikiganza cayo kikiri kuri wowe. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, gerageza uburyo bwose uyicubahira Imana yatumye uryama, ikongera kuvyutsa mu gitondo. Haleluya, amena. Rero ijambo ry'Imana twumvise ni jambo Imana yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo ndababaye cyane kubera ko abantu ba kino gihe ntibakimpa icubahiro, kuko benshi basigaye bishimira ubwenge bwabo, abandi bakirata inkomezi zabo, abandi bakirata ivyubahiro vyabo, abandi bakirata ubutunzi bwabo. Ariko nagira ndakubwire Yeremiya, ugende ubabwire, jewe Uhoraho nkunda uwirata ko yamenye, akantahura yuko ndi Uhoraho, nkunda kugira imbabazi no guca imanza ziroranye n'izigororotse mw'isi, kuko ivyo ari vyo bimpimbara. Haleluya, Imana ishimwe. Abantu baraca imanza zigoramye, Imana ikicecekera. Abantu barasuzugura Imana, Imana ikicecekera. Ariko si uko itabibona, iracecetse uyu munsi. Ariko ijambo ryayo riravuga neza ngo ivyo urabikora ngaceceka, ngo ariko umunsi umwe nzobishira imbere y'amaso y'abantu babibone vyose ku mugaragaro. Nagira nkubwire ngo hariho abazinutse mu gitondo kandi bavyuka nk'uko bavyutse, ariko iyi saha ntibakiriho, ariko wowe uracariho. Ntaco watanze kugira ngo ubukiriho, ni ubuntu bw'Imana gusa. None ni iki gituma utayiha icubahiro? Yiha icubahiro kuko hari ivyo yakoze bikomeye cane ku buzima bwawe, hariho ivyo yakoze bikomeye cane ku muryango wawe, hariho ivyo yakoze bikomeye cane gushika uyu munsi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Uyu mwaka urahagaze, hari abandi batashoboye kuhagera. Uyu mwaka uhagaze neza, hari abandi uyu mwaka batashoboye kuba bahagaze nk'uko uhagaze. Imana yagiye guhindura ibihe n'amateka. Hari ibihe vyasharira ku buzima bwawe mu myaka irangiye, ariko uyu munsi Imana yarakurinze. Uyu munsi uhagaze neza. Irinda umuryango wawe, irinda abana bawe. Haleluya. Si uko ari ico watanze nshuti yanje, ahubwo n'ubuntu bw'Imana gusa bukiri kuri wewe.
nta kindi Imana ishaka ku buzima bwawe ni icubahiro cayo gusa. Vyuka mu gitondo uyihe icubahiro, uyishime ko waramutse amahoro. Gorobeza ku mugoroba wishime ko wiriwe amahoro. Ibisigaye Imana izosanza ihema hejuru yawe, izokurinda, izokuzigama, kuko wewe uyubaha nayo izokubahisha. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, n'iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi rivuga ku cubahiro c'Imana. Duhe icubahiro Imana kandi tuyikunde kuruta byose. Tugiye gusenga Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Uhoraho Mana yacu uri mwijuru, ndagushimiye cyane bw'uyu mugoroba mwiza. Ndagushimiye kuri Imana uri hejuru ya byose kandi niwe bunyacubahiro usumba abanyacubahiro bose bo mw'isi. Ngushimiye bw'iri jambo rero umpaye kugira ngo nshikirize ubwoko bwawe. None rero unyemerere Mwami, ugirire neza umuntu wese aryumvise. Umuhe inkomezi mu byo akora, umuhe inkomezi mu muryango wiwe, umuhe inkomezi mu byo atunze, kandi neza yawe Mwami irushirize kumugaragaraho. Urakoze, uragushimiye rero, izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose. Senze nizera ko uvyumvise ari mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwebwe mwese mwari muduteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uwuri mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama, ndabikebanuye. Naho mu makuru yacu azokurikira Imana ikidutije ubuzima.